Gira sinzi ko waragize mariage waragize mariage na mariage mutama gute mutama ivyo vyaraheze araratuje ariko nta mariage twagize nabonye bagiye kugura ikanzu nagiye gupima vyonyene nta mariage ntiyaba divorce mwarahanye divorce ntitugeze tunasinya uya none vyapfiriye gamanye vyapfiriye wiwe uca wigira kwa mukombozi cha ndigira kwa mukombozi uri kwa mukombozi barani wagwanye ubunye ndi wiwe kabisa ngira mu minsi izazo dusohora indirimbo kintu abantu nibaza bakunda kunyihenda ko benshi nk'umuntu tutaraganira baba banzi nk'umuntu ishima yibona sexe avant mariage harabavuga ati ni nziza hari n'abavuga nimbi abahinga baravuga yuko iyo ukoze rapport sexuel n'umuntu donc nuwo fata utudukoni tubiri akadufatanya uce tuba gakoni kamwe rero umuhungu n'umukobwa bahuye hariho ibyo bahana hariho novuga mu buryo bw'impwemu hariho ibintu byinshi basigiranira sibyo ariko bijya barakuze kuvuga ngo bituma urukundo ruryoha bituma urukundo ruryoha mugabo wibuke yuko mu gihe uzogenda kugera kuri wa mugabo azogushira mu rugo agasanga waciye mu bahungu benshi hariho ibintu byinshi bumuzaniye bwa benshi majorité 90% jogi mu mariage batakira ma vierge je nka jewe ntivyokunda je nicokunda yuko dukora mariage mbe bavuga ngo ugomba kujya ngo ntaburi imboga gukoza urumva mu bisanzwe umuntu yagomvye korosha ikintu ntabura motif ikintu ca mbere urabona mwebwe abahungu murafise ukuntu muri abantu muraba cane hama mukanyaruka gukora umuhungu iyo abonye uri umukobwa byoroshe ko akuronga arakurondera ariko iyo abona uri muri babakobwa bagoye donc babakobwa bazi ico bari biragoye urazi ko hari umuhungu mushobora gusambana bitavuye kuri ahubwo byavuye kuri wewe hari nk'umuhungu ashaka gucokota kugira gusarabe nyine ubwenge bwawe ikintu kimwe nabonye mu baririmbyi je maze gukorera make up abakobwa benshi barabashobokera kandi namwe abahungu buriya mugira intege nke nyinshi kurusha twega abakobwa jewe nje gukorana na Satwi indirimbo yiwe nimba ari mu basitari nabonye bugurutse Satwi n'umwana mwiza je naramukoreye make up ndaheza wanashaka arambwira ngo nera ngo dufate video yafashe muri telefone yiwe aranambwira ati mpa telefone yawe ndayiguhe video nkiri ngaho nyene yaciye yipostinga Nkundira ndakuramutse mushinga nawe mfasoni gwaruka this step made kuri microphone je nyine kagasore kishima kagasore kaizega ibinima kagasore gakora ivy'Imana ikunda uno munsi n'umunsi dasanzwe uno munsi is another day is another vibe uno munsi novuga yuko twatewe iteka mu bigeme mwashoboye kudusaba kuri step media uno munsi novuga yuko benshi umunsi mwe murindiranye gishika nanje namubaze navuze ati kubera uno munsi dushobora kubazana wa mwigeme mwakunze wa mwigeme wamwe mwifuza nawe umwe atari uwundi n'ubusukari y'abafana n'umunyu w'isi n'umwana novuga yuko atari isenene n'umwana atariye inswa numwe mu bana novuga yuko bakuze banywa France namwe murabibona kuri Spirit za Step Media numwe mu bigeme beza dufise afise impano idasanzwe ariko no munsi tuyaga ku mpano yiwe no munsi novuga yuko twamuzenye kugira ngo dushobore kuyaga kuri binabiriya duhanure ugwaruka n'ibindi byose muza kumenya mubikuye kuri kino kiganiro iko kimwe ndabubwira gumana nanje kugira ngo uzokwe muronka ibyiza mukura kuri Step Media nawe numwe atari ubundi ni NELLA canke NELLA NELLA ndaguha ikaze murakoze cyane umeze neza ndashima umunsi wa mbere ndakubona ahantu uvuga yuko kenshi je nakunda kubona kuri kamera avuga ati eske byavuye umuntu asuku nyene canke ni kwa kundi nyene mubari imbere ya kamera bacusanga ari ibindi bintu bayishize ko tutazi kwa dose kamera nziza sinzi mugabo vre musaneza sana no ngasa nzi ari wagwani kabisa nivyo ego murakoze none uzuba mwiza ugeza ryanye bon birasigihe numva ngo umuntu ahinduka yemaze kubyara biragabanuka kubera ni kuvuga nimba ari inzobe abana barayitwara agwisa nimba ari bon nibaze ko byinshi abana barabitwara ku buryo usanga uko ari umeze ukiri inkumi
canke ukiri umusore akaba hari ibindi bintu bigenda birahinduka. By the way umve kuberewe kandi wanaduteye iteka ridasa. Murakoze cyane nawe mwakoze kunyiyumvirako. Ariko novuga yuko niwe dukwiye gushimira waduwemeye kuduha akanya kwemera ko dukorana kuri Step Media. Oya buriya natwe tuba dukwiye kubashimira uretse impamvu biraryoshe kubona amamedia akwiyumvirako bakumva yuko bagomba baguhamagara biduha ingufu zo gukora cyane kuko tuba tubona yuko ibyo dukora bigera kure kabisa. Kuko urumva ukora ibintu amamedia ntakurondere ntaco buri kurakora. Ariko ntangorane novuga yuko bimwe mu bintu byantangagije kuri wewe ariko sinabonye washize ko umunsi wa wisabukuru yawe abantu benshi twaragize makenga ige n'imyaka y'ukuri yamanera koko canke ni kwa kundi nyene umuntu ariko baraduhisha kumbure novuga yuko mu byangenje nivyo birimo imyaka yiwanje nijya nyene. Oya ego naciye nibaza none iyo abatuvukana mba naragutwaye ku mugongo rero uba warampetse undusha myinshi. Ijya myaka ni mike sana. Nivyo sana ijya myaka yiwawe je nari nkiri umunyeshuri. Oya ijya amashuri yari yaranse kabisa. None umuntu akubona kumengo nawe uracari muto gose. Urumva imyaka iratwinyegejemo. Mu bisanzwe ikintu nabonye ku myaka hariho umuntu ubona yuko umenga arakuze kandi ari umwana n'undi umuntu ubona umenga arakuze cyane kandi afite imyaka mike. Nta muntu urabona akubwiye nk'imyaka y'ukumva ati oya iyo si iyo myaka ufite. Karuro ni wowe nyene. No mu bamama hari mu mama akubwira ati je ndakwije imyaka 60 toya ntayo ufise. Ariko novuga yuko bitewe nuko ngene novuga ufise igikuriro ubona muri 60 uzohungana gutega manera. Jewe Icambere je ndi mu bantu ngomba kuzoramba cyane. Turi cambere. Muri 60 je nzoba nkiri muto kubera ko jewe cambere ndakunda kuguma ameze neza. Kuguma wifata neza. Kuguma nifata neza. Mubigeme batuma abantu benshi ibintu bakora bavyungukira amakaro rero novuga yuko uguma wifata neza cyane. Sinzi nk'umuntu agutera makeup ngico kirakayamaye. Jewe ndayitera. Nahoze ngira makeup. Ego. None bigenda gute akenshi novuga yuko kujya kuntu uba uri kuriraba wisiga nta bintu bikujena. Kwiraba nisiga icambere mpora ngira crayon imara 2 semaines. Uburyo mvuye nko muri douche nisigaga aga foundation nyene nkaca genda. Ariko je novuga yuko Imana ishimwe ko narangiza umuhungu abakobwa muraruha sana uvuga yuko akenshi yugira uja ahantu hari ibintu tegezwa kwanza nka manera yagira aja ahantu ibintu akenshi akunda gukora avuga ati je bisi gusohoka ntabikoze nibiki. Okay je ubwambe ikintu cambere ni kuvuga ngomba kuja ahantu cambere ndambara impuzu igoroye uko yo biri kose ntegerezwa kuyigorora hama nyene nkamota neza hama nyene nkarabati impuzu ngira nambare mbega irajanye n'amabiju nza kwambara kuri uwo munsi kuko ndakunda ibintu by'amabiju cyane kabisa. Hama je nambara impuzu bivanye n'ikibanza ngiyemo. Nko muri eglise ndavuga ati impuzu niyo mu rusengero, iyi niyo muri piscine, iyi niyo muri emission, iyi ni iki. Donc impuzu yose nkamenya ati ni ikibanza ngiyemo nza kwambara muri buno buryo. Mugabo muri undi ruhande hari abandi bakobwa nyene usanga badatiye bacane ku bintu nk'ibyo kuko turatandukanye. Ukure biziko namwe abahungu hari umutipe ushaka kunjira muri chambre yuko amona haruzuye ibintu nk'ivyo abakobwa asha byinshi kabisa. Ego ugasanga umuhungu arisiga uwo muhungu arisiga amavuta mu mutwe uwo muhungu arisiga poudre. Nawe siwe vraiment uvuga yuko je ratwa n'amavuta ntayisiga nivyo. Ego vraiment oya mugabo imwe ni vyiza. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Hariho abahungu bamwe ushobora guhura nabo ugasanga se iyashi itari nziza. Reka mvuga ico kintu ukavuze mu mvugo mbabarira amatwi. Ego mu mvugo mbabarira amatwi ugasanga si iyashi itari nziza basi kwisiga nivyo mugabo basura umuhungu kameme ukagura basi n'akadeodora
15,000 basi muri Manera boutique ni 15,000. Abana babigeme murakunda abahungu ba moto. Ego je nka jewe karite ku muhungu nkunda. Umuhungu nkunda ya mbere wambare neza muremure. Ico mba ndakizi abakobwa benshi ako kantu ntikigira kabura n'abahungu bagufi migera mwemera. Urumva ndiko ndabwira karite ya mbere wambare neza. Hama ikindi kintu umote neza. Abakobwa turakunda ivyo bintu bibiri. Wanashaka ntuvuge muremure, ntuvuge yirabura, ntuvuge w'inzobe, ntuvuge w'ubwanwa, oya ivyo bintu bibiri umuhungu abifise umukobwa arashobora kukubera umugore. Ubwo n'uruhande rwa Manera mu gihe yashimye umuhungu. Abahungu muko muradukurikirana muze kwandika muri commentaire kuri ivyo Manera aje kuvuga. Ego. Okay, Manera. Ramutse rero abakunzi ba Step Media sinovuga yuko kuko nobanda kubaho sindakubwiye ati ngo idondore wo bamaze kubakizi nawe ntuba mu idondora abashaka kwa brain. Ntaco gihari we baramutse tu. Ntaco reka nidondore ushobora gusanga ari umu abone mushasha kuri Step Media. Atakuzi wowe? Ego birashika. Oya, sibaza. Ahubwo jewe ahubwo ari kibazo kindi mpamva ndakubaza. Ugiye gufata bisi. Nakorohera. Ntibinyorohera. Ego, aho tukiraho nyene inyishu bayumvise. Ego, ntibinyorohera kuko nkubonye je na bus. Ego. Watonze cyangwa uri muri babandi bavuga ati abakobwa barakuze tu. Jewe kenshi iyo ngiye gufata bus abashoferi bacambye oya nisha gutonda injira uba nkaca ninjira. Rero hariho nk'abantu usanga batakuze bavuga ati uwo muntu ni inde abantu basigaye n'ubundi ni nani. Biramaze gushikira Manera. Yo rekare biramaze kunshikira ku buryo uzamva muri bus ngo abasare bafata bus wapi hazamva abandi mu mwana mwiza nk'uyu kweri ngo yarabuze umuntu yo mugurira imodoka. Just imagine ico kintu ivyo bintu bivuga yuko binatuma nakazi dukora bamwe bagaheba. Ego. Bavuga ati je vraiment bitewe no kumwe transport kingora. Aje niyo mpamvu nakunda kuja imbere ya kamera. Ego mvuga ati ebana izo ngora sinzi kugwana nazo. Gusa urazi jewe je sinkunda gufaking. Je cambere nkora muri ville. Manera boutique iri muri ville. Ikibanza ndakiri amahera arenze 200,000 par mois. Sivyo urumva aho ndiko nshaka gusobanurira abantu hama bace bumva yuko ya taxi no kwa mandayira suko nobura amahera kuri ya taxi abantu bavyumva mugabo mbega noba ninjiza ngahe ikibanza noba ndakiri hangahe fatayo kwara ikibanza nurashiramo y'amafaranga y'amatara nurashiramo y'amafaranga y'utuntu umuntu agenda aragira buri kwezi urumva uca usanga nko ku kwezi ndiko ndakonsoma umuriyoni urenga ku kwezi. Urumva rimwe na rimwe mwijoro ntiho mfata taxi kuko sinkunda ibintu byo gutonda sinkunda ibintu je byo kunigana nko mwijoro mvuga ati mwijoro ndavuga to yareka mfate taxi vraiment cha mfata taxi mugabo nko mu gitondo ndayibonye abashoferi benshi umengo babanzi baca bandeka nkinjira kandi hari gihe bamana ikibanza gihari barakima kidaravuga ati wihangana ugenda hagazi kandi ndahagarara ntaco yabintwaye sha umunsi muzobona ka video kawe ka training kibazo mugani biragushikira oya ntibiranshikira kandi namahoro menshi kandi sindakakuramutsa umuntu nabonye muri bus ngo nuko nuriye muri bus ndakuramutsa neza mugabo navuga yuko akenshi ugiye nk'ahantu nkahajya wo muri wewe hari ibintu bikuza mvuga ati none kugira bigende gute abantu ngiye gura namo deja muri bus sinzi abantu bari hajya ushobora gusanga ari abapeti baba promoter bavuga ati turamuronse kabisa. Ego ikintu ca mbere je yo ngiye muri bus nama niwe Imana namambwira Imana warabonye urabona urugero ngezeko ni warunshikanye ko kabisa. Rero nimba ari warunshikanye ko man basi maka déplacement basi maka déplacement nukuri utububirize. Ariko navuga yuko jisi narinzi yuko bishika naho ukasenga kavuga ati Imana kuko hari abakobwa benshi cyangwa abantu benshi nibuka Imana iyo bagize ikibazo ariko Manera urumva yuko nubwo atari bari mu kibazo aravuga ati Imana bane nanje muri no rugendo ngiye. Mu bisanzwe jewe déplacement sico kintu kiri priorité mu buzima bw'iwanje sivyo kuko iyo kiza kiri priorité hariho byinshi ntari gukora nari kumanza nkagura imodoka abisa sivyo mugabo turamaze kubona abantu bose umukobwa wese cyangwa umuhungu wese yabaye mu star wihutira kugura imodoka nta kazi ufise ni YouTube nta n'uyundi muntu ufise aza kuguha amafaranga avuga ati aragufasha buri munsi nkaca nibaza
je nka je ibintu nkora muri Manera boutique isi ibintu byinshi nkora utuntu dutandukanye n'ibirato n'impuzu ikintu cyose uzica abadame muri Manera boutique kirahari sivyo ariko tutaraja kure babwire location turashobora kugira ego Manera boutique iri muri centre ville en face ya kwa Ngoma mwese ngira murahazi ku batazi kwa Ngoma Star Time mugamba mukamuyibona ugeze Star Time uramanuka gato cenjera nakajya gapave hajya ku mataxi kote winjiranye ku mataxi kote ya droite uca winjirana ahantu bagira ibintu by'amarori umuntu wese wazanera aca gushikana kabisa bakunzi ba Step Media sheri wanje aho uri wumve yuko igihe kimwe tuzoja kumusuzanira nukuri karibusa Nera ntuzutumera amaso abantu benshi ugiye kubashorera usanga bafise ibeyi vraiment iyo tubazimwe gaturabagiye oya jewe ndazimbura ego abakizi n'abadakizi bose umuntu wese jewe yaji wanje ni kuvuga abantu baramaze kwishiramo ngo bajye abantu donc abastar niko babivuga ngo abastar ngo ugiye kumushorera ngo arakuzimba ariko muri Manera boutique ibintu birazimbutse gose kabisa murahawe ikaze abakunzi ba Step Media n'abakunzi kwanza abakunzi bawe dejangira barahazi ego barahazi ariko Manera novuga yuko bitewe n'ukunge naye nifuje ko tuzokorana ikiganiro je na wewe ivyo kuramutsa abakunzi menga twazibagiye okay abakunzi ba Step Media ko nyene ndabaramukije cyane ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Ntakarutimana Ornella ndumwigeme akiri muto nagiriye ubuntu n'Imana kabeza hama mba mu Kamenge birakenewe ko ndabivuga mba mu Kamenge nagira kuba mu Ngagara oya mba mu Kamenge mu Gituro baje mu Basoma urumva mba mu Kamenge hama nkaba nagiriye ibakwe ryo gutumirwa kuri Step Media bataragira sabone kuri Step Media niwo mwanya kugira ngo iyi TV ibandanye iduga igere ku rundi rwego muronke silver sivyo hama rero nanje urubuga rwanje rwa YouTube rwanje rushasha murabizi yuko narigeze kuvuga sinzi hari ababibonye hari abatabibonye YouTube yanje ya kera barayivye ndase YouTube nshasha Manella genda kuri Manella umukunzi wa Step Media genda kuri Manella ugire sabone kugira ngo uzorubone ibikorwa vyanje ngigwako ngira abantu mwese mu nyanzikira mumbaza nera kutagikina filme kutakigira gute basha nta mayera mfise mu nterere oya nta mayera ubuzema nayo mfise filme n'umutahe ego novuga yuko muri filme ari ikintu nigeze kuyaga n'umuntu abaririmbyi n'abakinyi ba filme hari itandukaniro rikomeye cyane kuko filme ni projet ikomeye nini cyane kandi isaba uburyo kurusha music none nera we nawe kwanza bimeze gute muri filme mugabo novuga yuko ndikunda kujanirana oye nta kibazo wiyugurura ikintu cyose ushaka kumbaza kabisa wewe iyo uri kurategura film projet ya film ndazi ko hari ibintu byinshi bikugora cyane cyane ku kintu cyo kuvuga cy'uburyo novuga yuko abakinyi abandi bantu nk'ubufuza gukina nabo babimeze gute kuri Manera ikintu ca mbere jewe mbaririmbyi naramaze umwanya muto kuko narakoreye makeup baririmbyi umwanya munini naraba mu makeup artist igihe kinini kitari gito narabonye uburyo ki abaririmbyi nabo urukundo atari kirenga nkuko natwege muri film urukundo atari kirenga cyo kintu nakunda kukivuga cyane ngira barababajwe cyane muri film ndakunda kukivuga kubera ko je impamvu nkunda kukivuga jewe ndi umuntu iyo kintu kimbabaje ndakivuga kuva wati bana miye ntakwabisha ukuri nyamunyange ego jewe buriya hajya utarakora projet yiwawe ntumenye urukundo ukunzwe urabona nk'ubu nimba ino TV wewe ukorera umuntu mugabo mwebwe murabibona kubera ko mu boss ntamenya na kimwe mwebwe muri kuri tero buze ati aho muri agateke tubanye nabi abahariya tubanye nabi urumva ubuze ati ige TV runaka nabantu babi kuko buriya nagira ndakubwira umwansi wawe wa mbere nabantu babiri umuntu wiwawe ari hasi niwe mwansi wawe wa mbere uwundi mwansi wawe
nujya muntu musangiye akazi. Ujya muntu musangiye akazi hariho ibintu atazigera kwereka kugira ngo utamucako. Hariho ibintu bibaye ngombwa yobihisha kure kugira ngo wowe ntubibone. Filme rero ndavuga muri filme jewe. Muri filme ntibiba vyoroshe. Urashobora gutegura projet wizeye umuntu yuko azoyigufasha, sivyo? Agatangura kwiyumvira waguhaye imitahe, akagomba yuko wowe umuha ibirenze. Adashobora kwiyumvira ati peut-être uyu mwana nimba agomba gutegura iki kintu n'umuntu yamuhaye ubufasha, ntiyumvire ko ari ubufasha, ahubwo akiyumvira ko umengo ni sugar daddy, ahubwo akiyumvira ko umengo se aba sponsor benshi. Ahubwo tukiraho nyene abana babigime murakunda gura n'ingorane cyane muri entertainment. Ego bivuga yuko ibyo ni ibintu biba bitegerezwa kuhaba n'umuntu aba ariko aragufasha. Ego aravuga ati deja n'ingene usamanera vraiment asha sinzi ngira ntawe utokwifuza kuri musi bo kumuru yubaha abagufikiye na big dream ashaka kugira kure vraiment cyo kinara kikubahira muga hari uwundi muntu nawe kwihangana bimugora. Ego manera nawe byari bimeze gute ko novuga yuko abakiza muri film hari abantu bakenera ko bagufasha intambara nk'izo warigeze urwana nazo bamanera? Narazigwanye kandi n'ubu ndacazigwana. Urabona twebwe muri entertainment y'u Burundi izo mu bindi bihugu ntazomvuga ntazonzi. Ni mu Burundi ushobora kuba uri kurakora abantu bakakugwanya. Ni mu Burundi ushobora kuba utakiri kurakora wihaye pause gato kuko pause irabaho mu buzima ukumva ngo yazimye, sivyo? Wazana ikintu gishasha ngo tushamuzoweya ngo yamarika araduhenda, urumva? Rero uri umuntu ugumana umutima ukomantaza nta bantu mwokorana kabisa. Jewe naratahuye ko kugira ngo ugere ku ndoto yawe bigusaba ubujyajya. Urumva? Ukabuze ati nera namutumiye mugabo sindamukunda. Nivyo mugabo uronke ikiganiro cawe cinjize. Ubwonko bwacu turukomeze mugabo wewe nabo muvukana baze gufungura. Nkabanza ati Lotipe yantumiye mugabo je sindamukunda. Ariko nje kumukorera ikiganiro kubera ko nawe un jour nzomukenera. Kabisa. Urumva? Ntidushire gwagwanko imbere. Kubera ko mu Burundi hariho umuntu ashaka guhamagara ati genda ukorane na Nera. Nera ntidushaka gukorana. Wa mu boss acareka kugukoresha nawe none wowe gute akazi wajemo ntakuzi? Ntakuzi. Ivyo byiwanyuza kubinshiramwo. Urumva? Wanashaka wewe ukagomba kwere kujya muntu kumengo jendo umuntu mubi cyane. Cyane birenze. Cyane birenze. Jewe narigeze gukorana n'abantu abo bantu bagomba gushaka kuncafuza kumvuga kutariko mugabo jewe ikintu ntahura mwisi wowe kuba twakoranye ntibicemo ibisigura kudashobotse. Waretse guhuza na jewe hari uwundi muntu muzohuza ugasanga umuntu yananiwe gukorana na jewe mugabo ntibivuze yuko jewe ntashobotse kabisa. Urumva? Turakunda kumva ngo ujya muntu nango abantu bose mbega bajya abantu bose byagenze gute byaje gute nuko kabisa. Manera navuga yuko oreje kutubwira amajambo akomeye cyane ariko bitewe n'ibintu byo kuvuga ndifuze yuko utubwiye n'ikihe kintu wowe abantu batakuzi ko kumbure twebwe abandi tuba tukubona kuri kamera muga bitewe n'amajambo uvuze hari ibintu byinshi abantu benshi baca bifuza kumenya kuri wowe. Ikintu abantu benshi bakunda kwihendako n'ikihe gamana? Ikintu banyihendako ikintu abantu nibaza bakunda kunyihendako benshi nk'umuntu tutaraganira tutarigera tuvugana nk'abantu bambona kuri kamera nk'abantu bambona ndengana baba banzi nk'umuntu yishima yibona agaya abandi. None iyo uhuye n'umufana wawe naho biba bigenda gutega manera? Je mpuye n'umufana ndamuganiriza. Yego gusa benshi bitewe n'ukuntu ngira abayambonye benshi baratinya kumvugisha babona umengo ntamwishura
kandi na bamwe mu nshuti mfise barambwira ati nera umuntu mutaraganira wewe yo kwihendako umuntu ni mugari umuntu ni munini kabisa. Yes, anovuga yuko manera impamvu nakurondera aragasije nateguye tuza kuyagako. Uyu munsi novuga yuko hari abantu benshi kandi novuga yuko wowe bitewe n'amajambo uvuga novuga yuko ibiza kuvuga ngo hariyo benshi biza kwigisha. Uyu munsi novuga yuko hari abantu benshi bagira mariage. Nubwo utaragira sinzi ko waragize mariage. Waragize mariage. Na mariage. Mutama gute? Mutama ibyo byaraheze. Araratuje. Ariko nta mariage twagize. Nabonye wagiye kugura ikanzu. Nagiye gupima byonyene. Nta mariage ntiyaba. Divorce mwarahanye divorce. Nitugeze tunasinye. Uja. None byapfiriye gamanye. Byapfiriye wiwe. Uca wigira kwa mukombozi. Uca ndigira kwa mukombozi. Uri kwa mukombozi ni wagwanye. Ubonye ndi wiwe. Kabisa ngira mu minsi izazo dusohora indirimbo. Mukombozi ari ndifuze kwiganira nawe maze kimushikira agira ico bivuze. Aho manene novuga yuko uno munsi novuga abantu benshi baragira mariage abandi nabo bakavuga ati gira sex mbere ya mariage. Sex avant mariage. Harabavuga ati ni nziza, hari n'abavuga nimbi. Je ndi mu bantu uvuga yuko ni nziza kuko hari uyigize ugisigura avuga ati ni nziza kubera mumenya nakiri kare. Kuri wewe ni nziza. Kuri wewe ni nziza. Reka cenda gusigurira impamvu umuntu yaragisiguwe cenda nagikunda yavuze ati umuntu aramura namenyana kuko ivyo bintu byo kumenyera mu rugo ugacusa ngo umuhungu ntavyara. Nyandi umaze kugira mariage bica bikugora. Je ico kintu je kuri yo kote naravuze ati ico kintu kirafise ego vraiment kiratahuritse kuri manera. Wo abihisiguriye. Sex avant mariage. Yewe ndakigwanya gose. Ati impamvu ndakigwanya? Abahinga baravuga yuko iyo ukoze rapport sexuel n'umuntu donc nuwo fata utudukoni tubiri akadufatanya uce tuba gakoni kamwe sivyo. Rero umuhungu n'umukobwa bahuye hariho ibyo bahana, hariho novuga mu buryo bw'impwemu hariho ibintu byinshi basigiranira sivyo. Mbega abantu bose dukundana canke twokundana twemerana ko tuzogiranira ama mariage nuko bose badutwara. Mbega nimba bose batadutwara nzova ku muhungu wa mbere kubera ko yansezeranye mariage nkaca nemera ko dukora rapport sexuel. Uyo ni wa mbere. Ariko bijya barakuze kuvuga ngo bituma urukundo ruryoha. Bituma urukundo ruryoha mugabo wibuke yuko mu gihe uzogenda kugera kuri wa mugabo azogushira mu rugo agasanga wagiye waciye mu bahungu benshi hariho ibintu byinshi bumuzaniye. Ariko nta ngorane uvuga yuko abakobwa benshi majorité 90% bajogira mariage batakira amavierge. Je nka jewe ntivyokunda. Je nicokunda yuko dukora mariage ngo nuko twamanje kuryamana nicokunda. Uyu muhungu nimba yeva kuri step media yumve yuko nicokunda ico kintu. Nimba wowe nkunda byukuri kandi sindabivugiye hiwawe gusa nama ndabivuga nicokunda yuko je turyamana utaranshikana mu rugo. Ariko kuri wa wundi nawe yabisiguye avuga ati ni mu gihe niyo nk'ubusanzwe umugabo atabyarana. Urezi ndakubwire iyo ni imvugo yo kwiyorohereza. Ibintu byose ubu abantu baravyorosha sivyo. Kandi iyo umuntu yagombye mbe bavuga ngo ugomba kugira ngo ntaburi imboga gukoza. Urumva mu bisanzwe umuntu yagombye korosha ikintu ntabura motif aramva aca hasi hejuru. Mugatwemeranye yuko hari abahungu batavyara. Nibyo hariho n'abakobwa batavyara. Ico rero ni mu gihe rero wa wundi impamvu yabisiguye ko yavuze ati jewe sishaka kuzoshika mu rugo amace n'icuzi. Urizera ko bitangaza bibaho? Bitangaza yego. Urizera ko ukwihangana kubaho? Yego. Okay.
nimba kujya kwihangana kubaho kuko utoshobora kwihanganira uwo mwafatanije urugendo ukihangana kugeza igihe Imana izobahera umwana. Nta kibazo novuga yuko manera abantu benshi iyo bagiye gukora igikorwa nka kijya icyambere cyo novuga yuko babarondera umuryango cyo tucemera ubu ugiye mu rugo ugira ngo ego waramutse kumenya ko umugabo wawe atagiriye atabyara noneho ku ruhande rwawe wishije ko mu ruhande rwawe ko ivyo bintu bamaze kubishikamo bamaze kubikora manera wowe bigwanya gute kabisa cyangwa ugwana navyo gute kubera novuga yuko no muri famille kwa mama wawe kwa papa wawe baba bakwiteze ko abuzukuru ego novuga yuko hari n'amajambo bagenda bakubwira ati none ko kitabona umwana Nuzo uja kubasigura ngo umugabo wanje ni ngumba kandi tuzoguma tubana ngo twizeye ibitangaza by'Imana. Urumva wowe umuntu yakubwiye yuko mu bisanzwe abantu bategerezwa kubana ari uko mwavyaranye. Ujya bategerezwa ahubwo kubana kugira ngo bashobore kuzana kurema abandi. Oya, hari ikintu ariko ndatahura. We yakubwiye yuko kugira ngo ubane n'umuhungu cyo n'umukobwa mumanza gukora ico gikorwa. Impamvu ahubwo twe tugiye mu yindi debe. We impamvu yagisigura bwa ati sinashaka kubaho bwa buzima bwo kwicuza. Nashaka kwanza kumenya eske umuhungu tugiye kubana. Koko tuzoronka abana canke nabo tuzoronka. Ariko umenye yuko kubikora siko gucuronka umwana. Kubikora siko gucuronka umwana. Nabyo ndakora ngira ariko kubikora uko ndavyumva. Urumva. Oya ababikora bose none ugira ngo ingumba ntizama zakoze hapo sexuelle buri munsi. Mugabo nta mwana baronka. Kandi amaregre barayajamo. Wanashaka n'abagabo ugasanga ni bazima. Mugabo ugasanga kuronka umwana byanse kabisa. Byanse sivyo. Ahubwo yavuga ati kubana kuko abahungu benshi baravuga canke abakobwa bavuga ngo mbega ngo nk'umunsi noje kubana n'umukobwa ugasanga hariho ibigoranye mu rugo. Iyo uvuga ico no bitahura. Mugabo kuvuga yuko ngo yobana n'umukobwa ngo ari uko ngo amenye yuko avyara canke umuhungu avyara. Ico oye nibaza yuko na culture yacu nticemera. Yego hariho nk'umuhungu adashobora abakobwa bavyaye bambabare ntibanyumve nabi. Ariko hariho umuhungu kumva yuko yoje kuresha umukobwa yavyaye usanga bita acumva gusa ngo ufise umwana ndi muhira mfise umwana hari abahungu aba yumva umengo na petira heze kudraga urabizi kandi urabizi no mu myaka iheze hari abakobwa bahisha abana yaravyaye agahisha umwana ko yavyaye muhira akabihisha umwana w'umwigeme ico kintu kiragoye umwana w'umwigeme ico kintu kiragoye sivyo yumva yuko na mariage nimba yoyikora umwana yasigara kwa mama we canke muri famille uwo mukobwa avukamo hama kaja kubana n'umugabo kabisa ugasanga nk'uwo mwana nimba ari umwana w'umukobwa agiye no kuramutsa mama wiwe abo bagabo urabizi ko bamwe bajyamana n'abana b'abagore babo urabizi ko bibara bishika ego sivyo rero ivyo bintu mu mico y'ikirundi ko umukobwa yoja kubana n'umuhungu bamanje gukora ico kintu ibaze ko batabishigikiye kuko mu Burundi wacu turacahereza agaciro umukobwa kiri vierge. Nuvuga yuko bimwe mu bintu nuvuga yuko naga post nabonye kuri Facebook hari umuntu yavuze ati arakwiye gufatwa ingingo yuko hakwiye kuzaragira mariage abakobwa bakiri vierge. Yego. Tuvuge rero bajya abandi byamaze kuba kabaye bakwiye gutabwa. Oya ntibakwiriye gutabwa. Uko iyo ngingo novuga yuko irinzi ifatwa hari abantu bamwe novuga yuko nk'abo bamaze gukora ico gikorwa nk'iki abantu baba bakwiye kwegezwaho hama mbega bavuze ku bakobwa gusa canke no ku bahungu umuhungu muga kiragoye mugabo urumva n'umukobwa kiragoye uya umukobwa kiroroshe kumenya ko akiri manzi ngo imana akiri vierge canke no mu kubuhungu biroroshe ku bantu bazi kubiraba hari abantu numvise ngo bazi kubiraba umuhungu atarakora ico kintu urambwira cyane nigire je narumvise ko hariho umuntu kweri akubwira ati tuja hiherere akakubwira ati wewe uramaze kubikora abo bantu bariyoga manera je narumvise ko bahari mugabo nturisiri ko bariho naravyumvise mugabo narumvise ko umuntu ahari ashobora ati wewe uramaze kubikora ego canke oya ku mukobwa wawe barapima akavuga ati umukobwa vyarabaye kabisa amanera kuri wewe novuga yuko ngerageje kuma mu mvugo wakoresheje ndi mu bantu ushobora gusha mu bantu bihanganye sinzi abakunzi ba step media je novuga yuko ndi muri babandi we listen we don't judge okay novuga yuko ejo canke hirya ejo harageze ko wubaka bitewe n'ibintu uriko uradusigurira
ugatwagwa n'umuhungu uzi ko yagiye araryama n'abakobwa benshi mbwa yaravuze ati jewe uno munsi ndahagarikije ariko ndumva yuko nkwiye ndafashe decision ndakwiye kwitwa umugabo ariko umukobwa nifuza ko yombera umufasha ni Manera ubwawe bitewe novuga yuko ninge no mungu wa muzi byo bamuvuga ko kubana nawe byo korohera cyangwa uvuga ati Jesse shaka kwica seve wawe kintu ca mbere je no bana nawe kubera hari igihe ushobora kubana n'uyo muhungu wanashaka atagendeye mu bakobwa benshi ugasanga mbere atanguye wewe mugabo kubera ko amaze kuja muri ico kintu akumva uko kimera ugasanga mbere bimuteye inyota yo kumva umengo yohura n'umugore abonye umukobwa abonye kuvuga kumva umengo igitsina gore uwo bohura wese boba bugende muga urumva umuntu nk'uyu impamvu nenda kubagije uko yaramaze kumenyera ibyo bintu no mu rugo biramugora biramugora mugabo nawe uyo muntu amaze gufata decision ndakubwira nuko aba yaramaze inyota yiwe iba yaramaze kugera ahandi hantu kuko hari ibintu umuntu ageramo ajamo hakagera igihe akavuga ati ndafashe decision akumva ko kijya kintu yogihagarika burundu agatangura ubuzima barakunda kuvuga ngo iyo umukobwa yakoze ubumaraya cyane iyo afashe ingingo ntaharura ngo nahuye n'abagabo barenze 10 afashe ingingo arubakana n'umugabo umwe ukiyumvira ko ari wa mukobwa yaraparika ukabibura kubyo numvise ku mukobwa yabimenyereye igikorwa nk'icyo adahuye n'umugabo yabimenyereye umuci nyuma ngo biba byoroshe bisaba no gusenga reka nimba wowe wemera ufise ukwemera muri wewe waba usenga muri katolika waba usenga mu wa mizirma waba ahantu hose usenga buriya decision ifatana no gusenga kabisa ukavuga ngo mana mfashe iki kintu uko wowe ubwawe ntacu uba ubona yuko ushobora uko iyo decision cyambere iba yavuye muri wowe w'indani ujya w'indani akavugana mpwemu yera akavuga ati Imana mfasha kino kintu mfasha uko kiya kintu ubona yuko kidakunda kugira ngo gikunde usaba Imana ikagushoboza uko nawe ubona ati ikintu je Imana itakinshoboje ntacyo nshobora kuvamo sivyo muri kwa kwizera kwawe rero Imana imaze kukigushoboza ni babandi wumva ngo yarabaye mu pasiteri yahora ari umusambanyi yahora ari umusuma yahora donc yakora ibintu bibi bishoboka mugabo kubera ko Imana yaramufashije yaraririye Imana mu buryo mu kwemera kwiwe Imana iramufasha kiye kintu arakivamo okay hari akantu nigeze kubona ku mupasiteri yigeze kuvuga ati umuhungu cyangwa umukobwa ujya muntu wa mbere babikoranye ujye niwe bari umugore wiwe uko niwe novuga yuko yamuciye ince kuri Manera naho abo bagigeme naho novuga yuko bamaze gukora ico gikorwa ariko mu nyuma twaje tubona bagize mariage n'abandi kuri wowe ubivuze kwiki umupasiteri uburyo yabisiguye buriya umuntu wese ikintu agisobanura uko nawe yacize canke uko abacumva ubwo we nuko avyumva ariko hari uyundi muntu abigusobanuriye uko avyumva canke uko yavyigishijwe uko twese ugiye kuraba ivyo dufise mu buzima bwacu sivyo twavukanye hari ivyo twiremeye hari n'ivyo twize sivyo hari n'ivyo twabonye ku bandi kabisa rero ushobora gusanga nawe uburyo yabisiguye nimba yasiguye ati umuntu umugabo wawe cyangwa umugore wawe w'ukuri nujya yakase yakukuye ubusugi cyangwa yagukuye ubumanzi we niko avyumva ni nako novuga bibiri bivuga yego urumva ariko abanyabwenge nawe uraza abanyabwenge ni benshi hari undi munyabwenge aca kubwira ati nanje ndavyumva uko rero ivyo sinshobora kubiteba ko cyane kabisa kuko nta bumenyi burenze ndabifitiye kabisa navuga yuko waravuze hari amajambo watubwiye yuko wigeze kuba mu mega artist mu yaje clip y'abaririmbi yego Manera abaririmbi bakunze kuvuga hari ingeso bafise
iyo yagukunze yihangana bitamworohera kandi ubuzi yuko kimukenera ejo canke hirya ejo uraziko azogira ante azoguma gukeneye mu bikorwa by'ibiwe ati je umuntu ama clip ntegerezwa kugira ngo naje ibikorwa byanje bibashe gushika kure amanera atari banga byoba byarashitse ugasanga muri rimvikana kamwe mwarakoranye bagusaba kumbura ngo kugira ngo je natwandane dukorana ndifuza ko uzakunda musama mukore hirya gikorwa mugabo ko bwawe ntituzi icyabaye cyane ariko turifuza kwanza duhe umuco kuri ico kintu byaragushikiye gamane ikintu ca mbere urabona mwebwe abahungu murafise ukuntu muri abantu muraba cane muraraba gose hama mukanyaruka gukora umuhungu iyo abonye uri umukobwa byoroshe kwa kuronka nibyo abahungu banyumvirize neza n'abakobwa iyo umuhungu abonye yuko byoroshe kwa kuronka arakurondera ariko iyo abona uri muri babakobwa bagoye donc kuba abakobwa bazi ico bari biragoye kabeza ndibuka jewe nje gukorana na Satwi indirimbo yiwe hari umuntu yambwiye ati wowe urataha yambwiye ati ndataha si wa mbere dukoranye yakubajije urataha bitewe n'amasaha mwari muriko canke oya basi yambwira yuko nyene anywa amatabi menshi biki urumva ko yohava mfatirana ndambwira ati oya mugabo wera uwundi muntu nk'umujama wawe yari uwundi muntu nyene ndambwira ati ngiye ku kazi nk'uko bisanzwe hama turagenda ndababwire buriya umuntu urashobora kumwiyumvira ukuntu atari jewe nimba ari mu basitari nabonye bugurutse babana beza Satwi n'umwana mwiza je naramukoreye make-up ndaheza wanashaka arambwira ngo nera ngo dufate video yafashe muri telefone yiwe aranambwira ati mpa telefone yawe ndayiguhe video nkiri ngaho nyene yaciye ayipostinga acaraza aranyereka ngo abonye abantu bamaze kuyiraba uravyumva bwa kuri wewe novuga yuko bitewe n'ukungene ujya muntu baba bamuze rise novuga yuko hari feedback waronse ngira zitari nziza mu bisanzwe ndacari ko ndabikubwira aho nyene yaciye postinga iyo video nyene ndiko ndamusiga naje ndayifise kuko urumva yari content mu bisanzwe nari nkorewe bitangaje urumva mu style nkujya kugupostinga kuri stati yiwe nibidasanzwe urumva hama je rero ndi umuntu buriya je tutamenyeranye tutazinanye nguma ndi je nyene ntushobora kubona ngo je ngo nagushuhiye tuzinanye turazinanye numva ko acaba handi bavuga ati manera arishi urumva nikomeze je ntakuzi tutazinanye biragoye ko ndakwiyugururako wona tsitara ngaho nicaye uko sindakuvugisha urumva manager wa Satwi rero niwe yaguma anganiriza mbona ko kimya ibiki n'ibiki nk'ivyo mugabo ku kintu coco nabonye abahungu bose iyo uri umukobwa wirekura ntibashobora kugusiga abahungu bose iyo uri umukobwa wiyandarika reka ndayivuge mu buryo busobanutse iyo uri umukobwa woroshe kuronka urazi ko hari umuhungu mushobora gusambana bitavuye kuri ahubwo byavuye kuri wewe bitavuye ku mukobwa hari nk'umuhungu ashaka gucokoza kugira gusarabe nyene ubwenge bwawe nawe we kubera yego uravyumva ikintu kimwe nabonye mu baririmbyi je maze gukorera make-up abakobwa benshi barabashobokera kandi namwe abahungu buriya mugira intege nke nyinshi kurusha twega abakobwa rero je narakunda kubona abakobwa mu ma video ukumva nk'umu producer akambwira ati aba bakobwa habizanye gusa kubera gusa nyene aba nta muntu yigeze abaha nta muntu yabahamagaye ukabona umukobwa n'uduhuzu tugera ino wanashaka nka je barananda bati ubunya hava dutwara sheri jewe abitewe n'ukungene wikwize cyangwa nawe wambara za muzu nawe nyene je urumva wanashaka sinikwitse ndashaka kuza nyene nambaye nyene nk'umuntu nyene aje mu kazi sivyo mugabo umusitari twaba dupfana amahera yiwanje kandi navyo kuvuga ngo noza ngo nera ngo ndiko ndakorera ideni tutabivuganye warampa ivyanje nkagenda ubusitari bwe urabugumana mugabo nanje muhira natwaye amafaranga sivyo ego rero nshatse kukubwira iki
narakoranye n'abasitari benshi narize ikintu kimwe iyo uri umukobwa utihaye agaciro umenya icuri nta muhungu n'umwe azigera kubaha umuhungu wese azokwama yifuza kuryamana na wewe umuhungu wese azokwama yifuza kubona umubiri wawe iyo utiyubashe iyo udahaye agaciro Imana yaguhaye kuko twebwe Imana yaraduhaye iteka mugabo abakobwa benshi ntituzi ico Imana yatugize kabisa. Yes, bakunzi ba Step Made murabubona ni Manera aravuze amajambo akomeye kubwanje no vuga yuko hari icigwa mpaye kubwanje no vuga yuko abandi umwigeme nari kumwumvira ahubwo no namurondera akazarama impanuro nkizi. Manera no vuga yuko nakaye kajambo ubwira nk'abantu baba babihenda ko kumbure muri entertainment bitewe n'amajambo yaje kutubwira usanga weho uje muri entertainment ndazi ndisi uko ari amajambo wabwiye bavuga ati ugiye kuba umusambanyi ahubwo ukazonateba ukazomara n'imyaka 2 utaratwarinda zoba ari ubuntu bw'Imana ku bantu nkabona akaye kajambo batekeraga amana. Ikintu ca mbere nabwira abantu baca intege abandi si vyiza kubera ko ce n'est pas la fête du monde parce que ushobora kuba uriko urajudginga umuntu no munsi ejo ukisanga muri ca kintu kabisa. isi ntigarukira ngaha ejo uzozunguruka wisange kuri ya kamera wumve uburyo ki babantu wahora ucira imanza nawe bashobora kugucira imanza. Erega hari igihe umuntu akomanta nabi hari igihe umuntu agucira urubanza akibaza ngo biraryoshe mugabo nawe hari igihe bigenda bikagenda ugasanga yisanze kuri iyi ntebe canke akisanga kuri kamera runaka. Ivyo rero ivyo umaze kubikorera mugenzi wawe uzumanze kwanza wiyumvira ikintu ugira ukorera mugenzi wawe hama abantu basingabire mugabo bakagira ubwoba bw'ukuntu babona twege turi muri entertainment ukuntu baducafuza ukuntu batuvuga je nkaje urugendo rwanje nibwo ari bworoshe mugabo bisaba yuko uba umunyamwete nturabe ngo bavuga ibi nturabe ngo bazombona uko nukora ikintu uri kuraraba abantu nta ntambwe nimwe uzigera utera ukaba ufise ingabire muri wewe yihagurutse rondera ubufasha nubwo bitaba vyoroshe ugwana urugamba uri wenyene kandi mu kugwana ugo rugamba wisengera utabwira umuntu ngo nsenge isengere nubwo uvuga amajambo abiri buri Imana ibikeneye umutima cane sivyo hama bizogenda neza. Twese twahereye hasi aba bose ubona barenze bari mu birere bahereye hasi baza kwisanga hejuru. Yes, bakunzi ba Step Made no vuga yuko Manera aravuze amajambo akomeye cyane. Manera je ndimwe mu bantu vuga yuko nshavuye akenshi mora nta muntu uri mikashi hari ico bitwaye usize akanimero kiwaho kugira ngo bishitse muri nkashavura ushobora ndagutamwa ari rero. Okay, limikashi yanje ni 66 52 22 90 akazina ahonera ntakarutimana ego. Ariko anovuga yuko ikiganiro sini wadukundira bakunzi ba Step Made bagakunda kino kiganiro tuzura gutuma kubuta uzodukundiraga Manera ndamahoro menshi jewe nta muntu numwe nzigera nima service kuko nimba ngeze kuri ino ntambwe umbonako hariho abantu benshi bagiye baritangira ibintu by'iwanje rero jewe sindi muri abantu bohava wigira byinshi oya. Manera numwe mu bige marokone savra ego uvuga yuko naje naratangaye uhungine wanyigoreye hari byinshi wakize ariko umve ko ari urukundo tweretse kuri Step Made nukuri birasanzwe ego. Ariko byose tunarashimira na Scott yari nuvuga yuko mu bantu yuko ndabikesha kugira ngo ashobore kuronka nabicisha oya niyo utari kumucako ego. Ariko nta kibazo novuga yuko uratubwiye amajambo akomeye ejo canke igihe watwemereye ku bantu bamwe bifuza gukorana na wewe numero mbisi ko wabasize. Yes, bakunzi ba Step Made kagasore kishimi kagasore kayizeginema kagasore gakora iby'Imana ikundi no munsi nabazaniye umwe mu bigeme mwadusabye umwe mu bigeme mwakunze novuga yuko atubwiye amajambo akomeye ejo canke igihe aratwemereye si nimwamudusaba kandi muze kwandika muri commentaire tuzomubagarukanira umwigeme wanyu umwigeme w'u Burundi ari mu bantu bavuga yuko dukwiye kwishimira. Ariko ndababwira kuri ufasha kanya ukaraba ikiganiro cyose making sure kumaze kugira subscribe
Nivyo ndakubwira peace out canke back na mimi ndafurahi sana.